nitwa Ndayikengurutse Best. Byatanguye papa yitavye Imana ndatangura kuza ndamena umwavu. Natanguye nyene kuza ndawumena kugira ndagomba kwishora mu buzima nza ndawutwara ndawikorera. Araho nshikiriye akampa amahera. Mfasha nyene nkaronka amahera nkatahana muhira. Ntahanye muhira nyene nkamama agasoma nkarya. Tubaramutse inshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV, twizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Bukenza Boniface ufese nije mugiye kubana, uyu tumusanze aho asanzwe akorera akazi ka misi yose, akazi ndetse twavuga ko katanamenyerewe, akazi atari bose bashoboye kugakora bivanye n'umugwi arimwo canke n'umugwi w'aba bantu. Uyu rero tumusanze aho asanzwe akorera akazi kiwe, ariko twumva n'ibintu tutogenda tutavuze kugira ngo bishobore kwigisha abandi. Reka tumusabe abanze atwidondore. Witwa gute? Nitwa Ndayikengurutse Best. Ndayikengurutse Best, ubahehe? Ikinyampi haja anya kwa konseye Kazungu tupangiye sewa Kazungu. Hanyuma tugusanze uriko wegeranya ino myavu mu mpango zitandukanye, mbega uyu mwuga wawiyumviriye gute? Byatanguye gute? Byatanguye papa yitavye Imana ndatangura kuza ndamena umwavu. Ndawumena nyene kugira ndareke nashobora ubuzima. Hanyuma katare kazi ka bose, mbega mu mpangu uraheza ukegeranya imyavu nivyo, mbega uraheza ugaja kuwumena hehe uyu mwavu uba wegeranije? Haja anya kuri prison ayo babagira. Kwibagira niyo ndawumena. Hanyuma ego nivyo sakazi kamenyerewe na bose, ariko kandi kubera iki wewe wafashe iyi ngingo yo kuja mu myavu? Byagenze gute? Nasanzwe nyene kuza ndawumena kugira ndagomba kwishora mu buzima nza ndawutwara ndawikorera. Araho nshikiriye akampa amahera. Uyu rero ndabibutse yuko ari mwaba abantu bavuga bati hakwiba notuma ndondera icyo nkora, ariko ntitwibagire ko hari n'abandi birirwa baratembera mu mabarabara bama barasegerereza. Ariko uyu mwana iki gikorwa ni igikorwa kidasanzwe ndetse akeneye n'uwo mutera intege, ariko ntitwibagire kandi ko hari n'abafise ingeso mbi yo kwama barasegereza mu mabarabara. Reka rero tumusabe, mbega wewe uravye aka kazi urabona ko koko kagutunze bimeze gute? Karantunze. Uravye uburyo ukuramwo nko ku munsi ugereranije, ubona bugufasha mu bihe, wikenura mu bihe? Mfasha nyene nkaronka amahera nkatahana muhira. Ntahanye muhira nyene nkamama agasoma nkarya. Hanyuma ni wewe ubu rero usigaye ufasha umuryango bivanye n'aka kazi kawe ko kumena imyavu uwegeranya mu mpango? Oyahaye oyasije na mama nyene aragira ararangura ivoka rero senda agasuma nje nkiyo narose nkamuha akagura amavuta. Muri make urumva nawe urafise icyo uterera mu muryango, urumva hambavu ya mama wawe utwazana nawe urafise ibindi uba warose, hanyuma mugahuriza hamwe na mama wawe, nivyo? Urafise batonya bawe? Mbega woba warashoboye kuja kw'ishure? Ndiga mu wa kane. Mu wa kane hajya kuri D. Kuri Ngozi ya kabiri? Mu wa kane? Mu wa kane hajya kuri Ngozi ya kabiri. None hambavu y'aka kazi kawe ko kwegeranya imyavu, ubona mw'ishure bishobora kukorohera ko ivyigwa byawe bigenda neza?
uraheza ukaca witunganya gute ko hariho nkumbure abanebwe nkumbure bibaza ko ivyo bintu uri kurakora bidashoboka wewe witunganya gute mu kumena umwavu hanyuma ukongera ukiga kandi ndagura agasabune nkaca ngena amahera nkaca niyotsa mbega ku munsi w'ibikorwa ndavuga ku munsi w'ivyigwa uwo munsi uraheza ukagenda kurondera imyavu kandi ufise ivyigwa bica uraheza ugaca ubigenza gute ndabanza nkarinjira njeje ivyigwa nkaca ngenda ukuvuga uhejeje ivyigwa niho uca uheza ukagenda guhiga ako kazi ko kwegeranya iyo myavu haje wavuze ngo witwa gute ndayikengurutse best hanyuma hambavu y'aka kazi kawe akazi novuga nti nkanje niteka ridasanzwe ku umuntu muto nk'uyu ashobora kuvuga ati reka nihangira imirimo ariko hari benshi bavuga bati nta kazi gahari ariko uyu wewe murabona ko abayeho kandi arashobora no kufasha n'abavyeyi nawe nyene bivuye mu mwaka kazi aka kazi kiwe ko kwegeranya umwavu mu mpango zitandukanye ariko hagati aho n'abandi abene gihugu murumva yuko nabo nyene bahatorera akajisho kuko murumva yuko uyu mwana aheza agafasha mu gutwara uno mwavu ariko nabo nyene bakagira icyo bamusigiye hanyuma best urasaba iki wifuza iki kugira ngo ubuzima bwawe bworoherwe ndasaba nyene ndako ari nk'ahantu nyene wantunga kugira ubuzima bwanjye bubandanye ni nkande uwo busaba mbega uwo musaba iki gikuru namusaba kuntunga namusaba no kungorera amakaye hanyuma uvuze kugutunga ariko abavyeyi nabo wavuze ko mama wawe agihari best nivyo ariko urumva ko nkumbure mama wawe nawe nyene arakeneye nkumbure kumufasha no mutundi none mu gihe yo gutunga uwo muntu urumva ko batonya bawe nawo byoca bigenda gute batoye banje jenyene sinzi kintu nyene nakorera kokoranira nivyo canke ntuwo kwemera kugufasha uri muhira nibaza katangorane best wewe kubgawe igikuru nuko woronka ingene ubaho gusa ukaronka icyo ukora ariko nuko rero murumva yuko ari ibintu bidasanzwe no mwana yahisemwe neza agahitamwo kwihangira imirimo aho ndetse abayeho ariko kandi nakabijya ngo aratunze n'umuryango hambavu y'udufaranga mama wiwe yegeranya nawe nyene utwakuye mwaka kazi ko kwegeranya imyavu nawe nyene ngo arabeshejeho umuryango arafise batonya biwe arafise mama wiwe ariko aho ukuboko kwa mama wiwe kudashoboye gushika best wewe ngaraheza nawe agaca yongereza gutyo ubuzima bw'umuryango bukabandanya bugenda neza cyane tumutera intege rero ariko kandi duhamagarira namwe gwaruka muri mu mabarabara hirya no hino kugira icyo mukoze kugira ngo murondere akazi gashobora kubabeshaho best dusa n'abarangiza n'ikiganiro cyacu rujya gwaruka gwirirwa rurasega mu mabarabara urarubwira iki best ko tubona wewe ubayeho kandi udasega ariko ugahitamwo kurondera akazi kugira ngo ntiwibe bega bajya abana birirwa barasega mu mabarabara kandi bafise ingufu zo gukora best ubabwira iki ndababwira nawe nyene ko bafasha nyene bagakora akazi zimwe bakaza barayora umwavu barabe nawe nyene ko bakwifasha kandi birashoboka bagize umwete wo kurondera akazi birashoboka gose birashoboka cyane best ndagushimire cyane nizera yuko nkumbure akamo wateye bakumvise abo vyega twizera ko ejo canke hirya yejo ubuzima bwawe best bushobora kwisununura bugahinduka yego hanyuma ndakwifurize kubandanya ugira ivyigwa vyiza n'akazi keza kakubeshejeho nuko rero
nshuti bakunzi ba Kugasaka Web TV, ndabashimire cyane mwebwe mwese mukomeza kubana natwe mukanadukurikira, ariko ndabibutsa kubandanya mugira subscribe ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye bibashikira ku mwanya. Bukeneza Boniface Yufese nije mwari kumwe, ariko reka ndamushimire mugenzanje Emmanuel Nijimbere yamfashije mu gutunganya amasanamu. Ahanje rero reka tugire ko ndetse twese dufadikanije na Best mu kazi kiwe ko kuyora umwavu kugira ngo gisagara kibandanye gisa neza cyane. Tubashimire kuba mubandanya mudukurikira. Bye bye.